Shalom bakunzi b'ijambo ry'umunsi. Haleluya. Ndabaramukije mbifurije ukugira neza kw'Imana guce mu buzima bwanyu. Mose yabwiye Imana ngo ndakeneye kukubona. Imana iramubwira ngo ndacishugira neza kwanje kose imbere yawe. Ndakwifurije rino jambo ngo uhoraho acishe ukugira neza kose imbere yawe. Abadukurikirana ku televiziyo Yesu abahezagire cyane gose, abadukurikirana kuri YouTube, kuri Facebook, mu buntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Ijambo ry'uyu munsi ryanditse mu gitabo cya Zaburi 107:14. Haravuga ngo abakura mu mwiza, mu mwijima no mu gitutu c'urupfu aca iminyororo yabo. Ikintu cyose cyo bagisa n'ikibosha ubuzima bwawe uyu munsi kino gitondo gicagagurike mu izina rya Yesu Kristo. Abo nibashimira uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Abo nibashimire uhoraho kugira neza kwiwe. Twarabonye kugira neza kw'Imana. Umva umurongo wa 16 rero ni uhagaze mu ijambo ry'uno munsi rivuga ngo umwami Yesu akugurura iyo miryango imaze imyaka yugaye. Uravuga ngo kuko yamenye inzugi z'imiringa akavunagura ibihinzo by'ivyuma. Hariho ibihindizo bimaze imyaka myinshi byarugariye amarembo yawe. Umva igitondo kiza cy'umugisha nakuzana inkuru nziza ivuga ngo umwami Yesu avunagure bino bihindizo by'ivyuma. Kuko yamenye inzugi z'imiringa akavunagura ibihindizo by'ivyuma. Hari ivyuma bigenda bizibira ubuzima bwawe. Umwami Yesu avunagure ivyo bihinduzo by'ivyuma. Igice cha 61 mu gitabo cya Isaya haravuga mu ijambo ryiza rivuga ngo amarembo yawe azokwama yuguruye. Reka ndakwifurije ngo Imana yugura amarembo yawe. Hari igihe umuntu ashobora kuvukira mu marembo yugaye. Ibihinduzo by'ivyuma byaragose ubuzima bwawe. Ndakuzana inkuru nziza. Haleluya. Amarembo yawe azokwama yuguruye. Ntazokugarirwa ku murango no mwijoro. Ntazokugarirwa ku murango no mwijoro. Amen. Imana ikugurira amarembo amaze imyaka yarugaye. Hari igihe Satani akugarira umuryango. Hari igihe akugarira ibyawe. Hari igihe akugurira akazi. Hari igihe akugara. Ndakuzana inkuru nziza irivuga ngo amarembo yawe. Ivyo bihinduzo byari byugaye amarembo yawe nibivunagurike bisenyagurike. Dawudi yavuze ngo kuko yamenye inzugi z'imiringa akavunaguza ibihinduzo by'ivyuma. Ibihinduzo byose byari byugaye amarembo yawe mu izina rya Kristo Yesu bivunagurike bikugweho. Amarembo yawe azokwama yuguruye. Amarembo yawe azokwama yuguruye. Ntazokugarirwa ku murango cankwe mwijoro. Ntazokugarirwa ku murango cangwe mwijoro. Haleluya. Ntazokugarirwa ku murango cangwe mwijoro kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga bona abami bayo babushoreye. Amen. Hari ibyawe Satani yugarana akabyifata akabifunga. Ndakuzana inkuru nziza muri kino gitondo umwami Yesu akugururire iyo miryango yari imaze imyaka myinshi yarugaye. Yesaya igice cya 45 umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu aravuga ngo ibi nibyo jewe uhoraho mbwiye uhoraho banuje amavuta niwe kuru wafashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo nsiribanga amahanga imbere yiwe. Mwami Yesu asiribanga ayo mahanga imbere yiwe yawe. Asiribanga ico kintu cyose kizibira ubuzima bwawe kandi nzokenyurure inkindi z'abami kugira ngo ndamwugurura inzugi imbere yiwe kandi amarembo yiwe ntazokugarirwa. Haleluya. Amen. Kandi amarembo yiwe ntazokugarirwa. Hari ivyo yishimira ngo yarera ugaye amarembo yawe ntazokugarirwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amarembo yiwe ntazokugarirwa. Nguyu umfashe ukuboko kwanje kugira ngo nsiribanga amahanga imbere yiwe. Hari ibintu bimaze imyaka ku buzima bwawe umwami Yesu abisiribange. Umwami Yesu abikureho ibyo bihinduzo by'ivyuma. Yugurura amarembo yawe. Yugurura amarembo yawe maze imyaka yarugaye. Yugurure amarembo yawe. Amen. Umurongo wa ukabiri ukavuga ngo zoje imbere yawe kandi ahari udusozi zohasena. Iyo misozi yose yari imbere yawe nzoyisena nzoyikuraho. Nzomenagura inzugi z'imiringa nzovunagura ibihinduzo by'ivyuma. Amen. Imana ivunagura ibihinduzo by'ivyuma biri imbere yawe. Nzovunagura ibihinduzo by'ivyuma. Amen. Nzovunagura ibihinduzo by'ivyuma. Amen. Haleluya. Nzovunagura ibihinduzo by'ivyuma kugira ngo
ndaguheza ubutunzi bunyegejwe. Hariho ubutunzi bunyegejwe. Amen. Hariho ubutunzi bunyegejwe. Ariko ibintu Satani agashiraho imiryango, akugarira akazi kawe, akugarira ubuzima bwawe, akakugarira. Ndasenze natura ngo uyu munsi, haleluya, kuno kwezi nyine Imana yugurure amarembo yawe. Imana yugurure imiryango yawe. Imiryango yari imaze imyaka yugaye, Umwami Yesu akugururire imiryango. Umwami Yesu akugururire imiryango yawe. Imiryango imaze imyaka yarugawe, Umwami Yesu akugururire imiryango. Amen. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana 3:7 haravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelfiya utuwera ukuri afise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntiyagira uwugara. Amen. Uwugurura ntiyagira uwugara, kandi uwugara ntiyagira uwugura. Aravuga ibindi ngo ndazi ibikorwa byabo, shize imbere yawe urugi guguruye, ntawe ushobora kugara. Amen. Shize imbere yawe urugi guguruye. Umva ijambo ry'uyu munsi, Umwami Yesu ashire urugi guguruye imbere yawe. Umwami Yesu akugurura inzugi zawe zari zimaze imyaka myinshi zugaye. Haleluya. Umwami Yesu aguconnecte. Umwami Yesu aguhuze n'umuntu ukeneye guhura nawe muri buzima. Bavandimwe, hari igihe Satani yugara ibyacu, hari igihe yugara imiryango yacu, hari igihe yugara ubuzima bwacu. Nakuzana inkuru nziza. Imana imenagure ibihinzo by'ibyuma, ikugurire imiryango yawe, ikugurire. Mu gitabo cya Yesaya havuze ngo nzakugurira amarembo yawe ku murango no mwijoro, ku murango ndetse no mwijoro. Amen. Uku kwezi turimo, Umwami Yesu akugurira imiryango, akugurure. Yavuze muri Ibyahishuriwe ngo nshize urugi gugura imbere yawe, nta muntu n'umwe ashobora kukugara. Wari umaze imyaka ugaraniwe ibintu byawe. Hari ibintu byawe byari bimaze imyaka byugaranywe. Hari ibintu byawe Satani yagumye yiruka inyuma yawe. Haleluya. Reka ndakubwire, imiryango yari imaze imyaka yugaye. Uyu munsi ndadeklara rino jambo ngo Umwami akugurure iyo miryango yari imaze imyaka yugaye. Umva, dusengane nawe kandi usenge ufite umutima wizera, twitege igitangaza. Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, ushize urugi guguruye imbere y'uyu muntu ariko aranumviriza. Hari umuntu ariko aranumviriza amaze imyaka yiwe ibyiwe byugawe, amadosiye we yugaye, ibintu byiwe bizugaye. Ndasenze natura ngo iki gitondo, aya masaha ariko rumviriza rino jambo, ngo ijambo ryambare umubiri, ijambo ryambare umubiri. Ushire imiryango yuguruye imbere yiwe, ushire imiryango yuguruye imbere yiwe, ushire imiryango yuguruye imbere yiwe. Abona igitangaza gisha ku buzima bwiwe. Urakoze Mana, ishobora kibicawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.